mama Burundi bakumva Abarundi yatitaye no kwibuye ntibibaze ngo borindira ngo za commandement ngo Abarundi ngo barindiye inkongo za mitereze ngo tuje kwihorera Abarundi bohita ba advancing ubwo nyine mu gihugu cy'u Rwanda mama Burundi niyo mpamvu baramutinya mama Burundi bashobora kumugira ko ivyo bashaka byose wapi barabonye ko nyine bakongomani hari ivyo batore mugabo baze bapime n'umucuko tuzomujana kugwana urwo rugamba mama Burundi we uko Amerika babikomeye neva baramutinya man neva abanyarwanda bumvise nevu n'umunsi baratitimira kunyo nk'imburumburu umugani wa umugabo ngo nyamba yitwa Marasta yahora avuga ngo byo gutitimira kunyo nk'imburumburu umva kugira ubwoba simba sinayindero aho ngo ndatayindero basi ni kugira ubwoba kumvura jugumiye burya imburumburu iyo yumvise umuyobozi ngo rero abanyarwanda bumvise general neva nuko bibagendera yo amuzi akamara Maria Barundi burya first lady y'u Burundi kiretse ko abatagomba kubimenya abafise ubwenge bakeneye kumenya byinshi baramaze kubona nawo akamuna amaze kumariya Barundi mbe murazi imigongo ubuhetse kubera first lady bari barabuze imbyaro imyaka 10 na uno munsi bafise ibibono ugaca uwo muntu yafashije ugacuza kwasamanga ukavuga ngo first lady ngo yoyo uwaca kwicira papa ubu nyine ni wakwicira kubera iki azica amaze kumumarira urumva ibyo ari maze gukora bangana umuntu yita ku miryango umuntu aguhaye umwana kandi murabizi yuko ingo zigirwa n'abana buryo urugo rudafise umwana ruba rusuzuguwe n'ingumba byagenze ko byagenze mukaka agatuma umugongo wawe uheka agatuma ibere ryawe byusa yakira agatuma witwa papa agatuma witwa mama uwo muntu ni wo gufyinisha bajya ba Pacifique bareke baboge kwiye tuvyita kuboga urumva baboge mugabo bogera hariya nibaducafuriza inze abategetsi biwacu ko ico tumariye turakizi bajya ivyo bashaka bafise umunoho wo gutegetsi Imana yarabavumye bituma bura ubwo butegetsi mace kwisha bahora bibesha barabaroze abana babo barabaroze mu mitwe kuko uzanye muri genocide barabaroze barabagiza ona barabaroze pe urumva ivyo nivyo nibariko tureke kubijamo uravye indero y'ugwaruka go mu Rwanda bitera ibidaje bagashira ku marezo social abana batinganye bagatinganira mu kibuga muri stade amahoro bagatinganira muri BK arena wacuvuye ko ari ndetse tugiye gusangira n'abanyarwanda nibakore ibyo bintu byabo twebwe bya to niyo mpamvu twahise mu kwibera inshuti z'abakongomani burya ibikongomani nubwo bifyinata sometime nta mitima mibi bigira kandi nta n'imico mibi bigira cyane nubwo baza gukuza ngo biriko biratwibuda pipingo ngaha mu buru ababeshe bijya nta byigeze biba to reka twibandanyirize ku cyacu zindukanye kuno munsi hari amakuru menshi ariko aravugwa aho mu nama yatumye ko abagore b'abakuru b'ibihugu abatambukanye kosa yes nashatse genda kugarukana imiyombe abatambukanye b'abagore b'abakuru b'ibihugu 48 umenye yego hari amakuru avuga ko hariho abagwanyi baturungitswe n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo babagirire nabi woduha ko umucyo kw'ivyo bintu merci ntibarungitswe kugira bagirire nabi bose nkuko batumeko ariko hariho ama elema babo bashakamo nkuko vyagaragaye vyarabonetse yuko hagombye kugandagurwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo ariwe bamwita izina ryo irakunda kunyeshapa arakunda Denise Chisekedi bagombye kumugandagura mugabo Imana irakinga ndazi yuko bimaze kujana henshi baze gusakara bivuga yuko ari igihugu cy'u Rwanda cyo cagerageje kugandagura uwo mutambukanyi wa president Chisekedi kugira ngo bahindukize urukino rw'intambara ziko ziba mu karere badashira mu kiriyo voilà twaje tuje mu kiriyo Ventura ya advancing abantu basamare basanga ibintu byamaze kugira wandabaga niko mission yari imeze ariko Imana yarakize uko ibi bintu niyo biba u Rwanda rwakoze bino bintu nibaze nawo ko ari kuryama rwasinzira niwibaze yuko ivyo gwari gukora byari kuberera kuko uno munsi sevre bariko barica bakongomani diplomasi zirabaho ibiganiro bikaba ingwano zikaba kugira ngo muhoro n'umutekano muri Kongo garuke ibaze jiwaze mu Giswahili mu gihe baco bagandagura umutambukanyi mukuru w'igihugu byo cyo bigenda gute kugandagura
umutambukanyi mukuru w'igihugu niho kugandagura umukuru w'igihugu kuko we ntabazize ivyiwe muri ku gatwe kiwe umutambukanyi mukuru w'igihugu abazize iki umugabo we n'igihugu urumva n'igihugu ciwe urumva yuko aza ko wagandaguye umukuru w'igihugu yes le patriote duhe ukunda kuvugira mu migani niba turumva ko avugiye mu migani nta kuntu dusigurira uko bimeze neza nyene mu mvugo idafobetse ya mu mvugo idasobetse reka manze ndababwire kwanza ngene vyagenze ngene vyagenze nayo vuze kuri BF News ndakora ibiganiro vyinshi sobanura uburyo vyagenze harimo abasirikare b'u Rwanda bakora mu butasi bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraje kubaca indege barashika no kuri hotel ishikiramo abategetsi urumva yuko habaye kuvugana hagati yabo n'abasanzwe bakora muri hotel muri Amerika bari basangiye uwo mugambi mubisha sivyo rero bamaze gusangira uwo mugambi mubisha niho baca bigira abakozi bo muri iyo hotel iri Washington DC Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kwigira abakozi niho umutambukanyi mukuru w'igihugu chambre yararimo ni hotel ifise ivyumba amashambure arenga ibihumbi 12,800 na urumva ko ari hotel yagutse cyane uce wumva ngene badobereye chambre irimo umukuru w'igihugu ca Kongo gute baci bayimenya nyine nubwo rero bigize abakozi bo muri iyo hotel bamaze kugira abakozi urazi ko ugiye hari ujana n'abatebi wawe ku cyumba za gushikiramo ntiyari bwashike mugabo ku cyumba cy'ikishiramwo yabonye hari abantu bariko baragerageza kuhugurura uwo n'umwate abibonye arabahamagara baza ivyo arivyo akimara kubabaza abo kuko yari yamaze kubikeka haci haza abandi benshi bigize abakozi muri hotel bavuye mu Rwanda nyine baje kwica uwo mutambukanyi mukuru w'igihugu bamaze kuza ari benshi atangura kugwana baragwana mu gihe Imana yarakinze FBI yaciye hashika ni igisirikare cyo muri Amerika kijeje ubutasi aerono ntavyonzi sindafata umwanya kugira ngo ndabinonosore baca barahashika basukamo mabisi babandi bagomba kugandagura utambukanyi mukuru w'igihugu baca bariruka bo bari bazi yuko Denise Tshisekedi yamaze gushika muri hotel ari mu ndani bambaye na teni y'iyo hotel abantu ubuvuzi kama Good Life ikorana na Kagame mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Iprona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hamande y'isoko no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 66 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Oya nta tini bari bambaye ibipira vy'imbere muri Amerika. Yes. Kandi singombwa ube wambaye uniforme kameme. Ya singombwa kuba wambaye uniforme rero abo bantu bari bambaye ibipira vy'imbere kuko baramaze gusohoka ama video n'amafoto yabo barafashwe. Amakamera yarabafashe. Rero bamaze kugwana barabone ko umugambi wabo uburijwemo baciye biruka uko niko vyagenze. Rero iyo bihenda uno mutambukanyi mukuru w'igihugu cya Kongo akaraswa gapfa nibaze ko mu Rwanda ibintu biba vyosho no munsi ndazi yuko ibintu biba bigeze wandaba ko rero zarendo nta nabuke leta ya Kongo yari kwihanganira igihugu cy'u Rwanda ikoze ikimwico yari kunyera avuga ati reka reto womborane vyome none ubu bavide amastokeze he amatohoza ivyo tumaze kumenya nuko batatu bamaze gufatwa kandi kivyemeze ko ari abasikire b'u Rwanda canke aya batumwe na leta y'u ko harimo n'abazungure muri abo mafiatere none wazi muri Amerika ko aba nka za California uza gahibereye aba mafiatere y'ababire bashishwe umuhinoti era ukore umva bigira abo mafilime oro aba filime noneho bijya vyinshi nivyo bakina ivyo mu buzima busanzwe urumva rero haciye haba imodoka ya ambassade y'u Rwanda ariyo yaciye itora abo basuma birutse cyo barahunga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mugama toza ikarakogwa mugabo nubwo yokogwa akorerwa hehe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kuntu yoshikiza abanyicyubahiro nk'abajya ahantu batizeye umutekano wabo
bisigura yuko muri Amerika hari abantu bafisemwo akaboko. Dore ko Amerika tuyizi mu bintu by'ubuhinga isanzwe ikomeye gute ako kantu kabaciyemo. Niyo mpamvu ndavuga ubwo Trump nta kantu yobarakiriye kugwana ko yasanzwe akavugira Kongo yarungitse n'ingabo ze muri iyo tuvuze Trump ndikoresha twumva Amerika. Umundi ho Amerika hari abandi bogambara atari Trump. Ikindi kintu cyo bituma none Kagame ni yawe n'abademokrate. Abademokrate ntibashobora kuvuga ati reka tugambana kugira aba republike tubacine ko Trump ni republike ariko arashigikira Kisekedi. Rero kashobora gutegurwa hakabamo inkunga y'abademokrate kugira ngo bagandagure uwo mutabuka w'inkuru w'igihugu bice aya madosiye y'ibiriko biraba mu karere bibanze bimere nk'ivyibagiwe. Ventura ya advertisement Kagame asubiraro nk'izindi nguvu mugabo burya uko byari kugenda nuko byari kubo bari kwicuza cyane, bari kwicuza ko Kongo ntiyari kwihangana na bukebuke igandagwa ry'umutambukanyi mukuru w'igihugu. Ivyo rero mu bifate nkama kandi ndazi yuko abenshi mudukurikirana nabe mucamuhaye image ngene vyari kugenda, mucamuhaye image ngene vyari kugenda. Mugabo Imana irakunda abanyarwanda, Imana irakunda abantu bose, Imana ntabwo ibishaka imishamirano n'amaraso menshi ameneka, yakinze ibintu bigenda neza. Yes, impamvu dushima. Reka ndababaza none ko Kongo umwansi atera Kongo niwe mwansi w'u Burundi, umwansi w'u Burundi akaba ari umwansi wa Kongo. Eske mama Burundi mama w'igihugu cyacu nawe asanzwe ari muri Amerika ari yitavye forum. Mbego ngo nta makenga twogira kuri mama wacu w'u Burundi. Icambere amakenga ntiyobora mugabo uryararura. Burya Abarundi abanyarwanda batinya Abarundi cyane uko bihenze bakanamuyubira nko bayobera Kongo. Mama Burundi bakumva Abarundi yatitaye no kwibuye. Ntibaze ngo borindira ngo za commandement ngo Abarundi ngo barindiye inkongo za mitereze ngo tuje kwihorera. Abarundi bohita ba advancing ubwo nyine mu gihugu cy'u Rwanda. Mama Burundi niyo mpamvu baramutinya. Mama Burundi bashobora kumugira ko ivyo bashaka byose. Wapi barabonye ko nyine bakongomana hari ivyo batore mugabo baze bapime n'umucuko tuzomujana kugwana urwo rugamba. Ora mucuka conka kiva kwibere ashoboye gutora ibuye cyangwa inkoni tuzomujana zo guhabishaho muri Kanyaro. Ewana piga kiti ewana umubiri wose mbwa hari ivyo batokora. Mama Burundi igituma batona muyubirako barabizi ko amakimbirane amazimisi y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi aso intambara zadutse mu buryo buri official zosumbizi zi muri Kongo. Umuriro wo kwaka ukongera ukaka ahubwo kuzima petrole kokongezamo petrole n'amazutu n'abagenzi bacu boza dushigikira. Mama Burundi wewe ko Amerika bari kumeye never baramutinya man. Never abanyarwanda bumvise nevu n'umunsi baratitimira kunyo nk'imburumburu. Umugani wa umugabo ngo nyambaye yitwa Marasta yahora avuga ngo byo kutitimira kunyo nk'imburumburu umva kugira ubwoba sinayindero waje ngo ndatayindero basi ni kugira ubwoba kumvura jugumiye burya imburumburu iyo yumvise umuyobozi ngo rero abanyarwanda bumvise general neva nuko bibagendera. Ubundi ugira niko batari ugira umuntu yabazenze cyane muri izi ntambara nikize ndikosumba neva ko batashinyiyeho first radio w'u Burundi ko iko batabishinyiyeho. Barabizi neza yuko nubwo bari kugira izi tentative abone tutari ko zihanganira n'abate basanzwe banakomeye ibi Ivyiza iyo bihenda ivyo bagize kuri Denise Chisekedi bakabigira kuri agenda ndayishimiye ntibaze ngo twari kubirekera hanyene atabongo we Abarundi je ndiko nabivuka ngo nije nogenda muganda ziko hari Abarundi benshi bakivyumva black yo bamaze kwambara nitene unyene kiretse na jewe hari abandi bameze nkanje mugaje niko ndavyumva kandi ndiko ndasoma Abarundi muri rusange. Je mbene wafise micro ndiko ndamima ukunyene inkotanyi cyo turazivuga na buke buke kimyaki ewana jewe bari ukunyene micro wera ngaha navuga ati unyene barinjiye inkotanyi 10 baraziriye bageze cedera kwizinga mu Burundi wacu kwa bageze Bunagana barashitse Kigali kwa Comorongo ba je no ndiko ndamima ukunyene ko nabanzi yuko ishavu ry'Abarundi burya umuntu arinza ashavura. Uzozo urabaza bagira Abarundi baza kurondera amahera mu bihugu byo hanze. Aba bari Dubai dufate izi za Kenya za Zambia za Tanzania. Umuntu ntatinya kugutabira kupera umupolisi umuzanye ku burovu avuga ati pfumo nyica. Abarundi
umuntu utamuzi umurunda mu nzu avuga ati fumunyica natujya kugutabira ikupe nubwo umupolisi w'ikindi gihugu ukaca uvuga yuko bofinira erega bakoze bariko barafinisha neva baramutinya ntavyo bokora papa navyo bokora byose bagiye no kwikirigita nimizi tentative ko batabizigiriye aho yashikiye ntibashikiye hamwe ko batagiye aho First Radio y'u Burundi ari baze kwikirigita barabe mama we umviriza mutama rubwira abanyarwanda muri kumara dukurikirana ndazi yuko hari ikintu mutarabona zantamba mwavuze ngo ntimuterwa ngo muratera uno munsi twacha tubiterera ni mwari kurindi twakunda ko mudutera bariko batuvogera yes the black tugaruke gato ku mbuga ngurukana bumenyi turabona ko bamwe mu bansi b'igihugu cy'u Burundi navuga Pacifique ini nahazwe bajya je nimuzosubire kubambya yanditse avuga ku kuntu umutambuka y'umugore mukuru w'igihugu cy'u Burundi ashitse muri Amerika ukuntu yakiriwe avuga kuri iyo foto sinze aho yafatiwe avuga ku mwate wiwe ngo yatwaye amasakoshi amutwaje amasakoshi ubwo ntiyarashatse kumuburira indero reka bajya ntiyarifatije kanje nabo bantu ko tubona ko iyi gere mediatique ibikomeye cyane busoma Mr. Kido Truth bajya ntibabura ico bavuga niyo mpamvu je bajya nta kintu cyabona umbe no washaka bavuye gute ko bari bakeneye kibanza arimo kijemo abagore babo bikanka bigafenga bagasanga Imana yarabavumye mwashaka bavuge gute reka bajya nibivume kiya kibanza arimo baragishaka bategerezwa kugira ane kugira ukoma reka si bo nyine babigize n'ubwo niko bariko baravuga ngo ntiyarose abamwakira inde tarose abamwakira iyo wamuze akamara Maria Abarundi burya First Radio y'u Burundi kiretse ko abatagomba kubimenya abafise ubwenge bakeneye kumenya byinshi baramaze kubona nawo akamuna amaze kumariya Abarundi mbe murazi imigongo ubuhetse kubera First Radio bari barabuze imbyaro imyaka 40 ingahe 10 na uno munsi bafise ibibono rugaca uwo muntu yafashije ugacuza kwasamanga ukavuga ngo First Radio ngo yoyo uwaca kwiyicira papa ubu nyine niwe kwiyicira kubera iki azica amaze kumumarira urumva ibyo ari maze gukora bangana umuntu yita ku miryango umuntu aguhaye umwana kandi murabizi yuko ingo zigirwa n'abana burya urugo rudafise umwana ruba rusuzuguwe n'ingumba byagenze ko byagenze mukaka agatuma umugongo wawe uheka agatuma ibere ryawe ryusa agatuma witwa papa agatuma witwa mama uwo muntu ni wo gufyinisha bajya ba Pacifique bareke baboge kwiye tuvyita kuboga urumva baboge mugabo bogera hariya nibaducafuriza inze abategetsi biwacu ko ico tumariye turakizi bajya ivyo bashaka bafise umunoho w'ubutegetsi Imana yarabavumye bituma bura ubwo butegetsi mace kwisha rero nta bindi bovuga bategereza kuvuga bijya nyene nuko muri make je ndibaza ngaho nishoye yes le patriote turangize igano cyacu nta kuntu gene utanze indero canke uhubuye bamwe mu banyarwanda barakoresha imvugo mbi bavuga ngo umugore mukuru w'igihugu umugore wa president w'u Burundi nta kuntu ugende uhubuye abo bantu ukabakosora ubwo ngo ntazaye warning icambere ntabwo ari umugore ni umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kandi babigize babibona kandi cyambabaje ahubwo mbere carangyoheye cyagombye kwerekana indero y'abategetsi babo ngene bingana ijya igihe yavyanditse ijya televiziyo igihe yavyanditse igikorera mu cumba kwa Kagame ajyama ngaho ijya televiziyo nayo iri ngaha niyiwe muhira niwe ashobora kuba ari n'abari mu dictateur onyamara I don't know ari wavyandika bijya urumva akaba yubaka akavuga ati ngo umugore First Lady ego icyubahiro cyo uri mu kimo no kimara kimuhaye mu kimukura ko no kwitwa umugore si kumukura ku ipete mugujya n'umutambukanyi mbega ubwo umutambukanyi sevro banza kuba umugore mugabo gacubiki umutambukanyi niko je no wandi general gacuma magara ngo wese reje no kwita twamugana sergeant ndi general ari fu rega mapeta arasumbana cenka abantu ndumusirikara akomeza cyunyita umusiti ije nibibaho umusiti afise inkoho y'igiti umusirikara afise inkoho irasa
rero mureke kuvanga igisiti n'igisirikare tumenye kudemontra ibintu yes gutandukanya ibintu rero no munsi ko ndya televiziyo iri mu cumba kwa Kagame iri kiraburira indero first lady wacu burya ntibatuburira indero twebwe nyambari nyiramonge murumva tuko turamuvuga uwo bita nyiramonge nyambari uwo bitwa nyambari mu ibi jambo biteye isoni umuntu atavugira kuri kamera tuzigarukire ibintu manzureke none kunjaniranya manzureke mvuga none unyuma mwanya wo kuvuga gute unyuma mwanya wo reka nivugire n'ibyo mvuga ni ubimba urumva gufata twebwe umutambukanye umukuru w'igihugu cyane afise uruzina rubi cyane rubi kiretse nyiramonge hari undi uzina abantu batovugira habona uruvugira hano abana bacha gutamugasha imyaka 20 uhana nk'uwafashe ku nguvu uramutse urwo ruzina uruvugiye ahantu abantu bari umva wefungwa 25 n'ibiri y'ubuhimbiri 27 kubera uruzina rwiwe rubi urumva mugabo twebwe bakaza kazina keza nkajya mugaca mugomba kuzana mumukorera magrade ngo mugore muri akagorama ni mutambukanye dufashe no comparison mbega indero y'u Rwanda n'indero umva u Rwanda rwo redika abana babo neza bahora bibesha barabaroze abana babo barabaroze mu mitwe kuko uzanye muri genocide barabaroze barabagiza ona barabaroze pe urumva ivyo nivyo ni bariko tudeke kubijamo uravye indero y'u Rwanda rwo mu Rwanda bitera ibidaje bagashira ku marezo social abana batinganye bagatinganira mu kibuga muri stade amahoro bagatinganira muri biki arena wacuvuye ko ari ndetse tugiye gusangira n'abanyarwanda nibakore ibyo bintu byabo twebwe bya cyo niyo mpamvu twahise mu kwibera inshuti z'abakongomani burya ibikongomani nubwo bifyinata sometime nta mitima mibi bigira kandi nta n'imico mibi bigira cyane nubwo baza gukoza ngo biriko biratwiwe udupipi ngo ngaha mu Burundi ababeshe bijya nta byigeze biba urumva rero uno munsi kuvuga ko dukwiye gufata ngo turi bamwe ngo turamaha ngo tumeze nk'amaza twebwe nidutingana none ngo someye mwayikuye tukadoro dufise iyo baturi manga twa dufise ibyo duhuriye ku mugana nta kimwe erega n'indi misizimwe none mwe mutwitaye ko tuvuga zimwe gute none ko barabo tuvuga zimwe n'abanyamurenge ntibavuga iki nyamurenge abaha muri Tanzania ntitwumvikana mu rurimi nuko kubera iki bagomba kutwivukanisha ko gute kugira batuje batumare batwije urumva ni mbe ingona niyo irira amarira y'ingona ngo ingona ni ifise amarira y'ingona ingona mbe ni ikuririye umuntu gutanga koraka kandi ingona ngo eje kujya umuntu bica yiriza kuko ni ikarira ebana ngikarira ngo ni imyosori kaza mugari igihe babukaranga twari musi y'urujo ntibibaze ko ari abantu boduca reka ndabacira akagani karaha hari ingona yitwa Kayima iyo ngona yitwa Kayima yari ifise umugenzi wayo wagakwavu Kayima iyo ngona yitwa Kayima iyo Kayima naho gakwavu baratahiranira imanza bari bakundana abagore babo bararamukanya baraza kuramukanya abana babo bakagenderanira mugabo Kayima kubera ko Kayima atahomwa yaguma avuga ati jewe ndakeneye kumva uburyohe bw'inyama y'agakwavu iyo ni Kayima mugabo Kayima gahiga uburyo byo bikoramo kubera ubugenzi yari bafitaniye n'agakwavu urumva Kayima iragerageza uburyo bwose iteka imitwe biranka Kayima imaze kubona yuko imitwe yose yansi Kayima icyo yakoze yaciye yipfisha wa Kayima yangona imaze kwipfisha icibwira umugore wayo ati genda umbwirire gakwavu ati burya Kayima yapfuye urumva wa mugore wa Kayima aragenda no kwa gakwavu ashatangura kwiriza ngo aririza urumva ngo wa mugenzi wawe ngo Kayima ngo yapfuye ngo nukuri ngo dufashe ngo abicu dufashe ngo uze kuraba agakwavu nako ati kuri yapfuye agakwavu karababara karabukagira kubera iki bari bafitanye ubucuti bunini cyane na Kayima Kayima mugabo wumve yipfishije Kayima maze kwipfisha umugore yagiye kwa gakwavu agomba kuza mu kiriyo cyo kuraba ko Kayima kabisa byabaye agakwavu gashitse gasanga Kayima yagoroye n'ibigura ameze nkuko
ya ewana n'amaso ntagikubita ingohe Kayima yapfuye kera vyarangiye kumbe yipfirije Kayima yishakira inyama yande yava kwabo burya Kayima yipfiriye agakwavu karashika ati mugenzi ndababaye cyane no kukubura kugira vyara umugenzi mugabo sinzopfa ndakwibagiye twagiranye ubugenzi bwiza urumva akavuga n'akanyabwenge mu vyibuke mu migani yose ya kera burya agakwavu karavuga ati Kayima nabona shaka kuba yakinyaga trick burya agakwavu karavuga Kayima nagukunda agakwavu kararira rimwe abana amoso zagira ku birenge kariko kararirira Kayima kubera Kayima ari umugenzi wabo mugabo agakwavu karavuga gati sinogera nakoze ntayihaye igiza Kayima ko Kayima ndamutinya n'umuntu mubi agakwavu kaje kabwira gace karatangura Kayima wari umugenzi ariko kugira ndavyemere ko wapfuye leta ngo fata akaboko ukagorore turabe ko bikunda wa Kayima rusha rufata akaboko ucaru akagorora urumva kwavu yadakora ati Kayima ivyo nabibonye mugenzi nubwo wapfuye twarabagenzi nyamba wapfuye ko kari ivyo fata ijisho rimwe urikanuye turabe Kayima ruca turumbura amaso rwarugona kwa Kayima urumva akakwavuga ati ivyo ntibihagije Kayima kuko nyamba wapfuye wari umugenzi nagukunda nzokwibuka nukuri umunsi wose nzokwibuka nzoca ndira fata amaguru yawe uyagorore turabe ko wapfuye Kayima ibiguru biragoroye urumva iyo story burya agakwavu kararaba gwa Kayima umva gwipfishije bagumye shurujya kandi saka kwabo mugaga agakwavu nawe karabona gwa Kayima ivyo iyo akayabo kabwirwa Kayima gozo urabikora ntigwapfuye dukeneye ko agakwavu kaza kwigera dushe rugafata rukage agakwavu gashikana bibona Kayima koko nabonye wapfuye tivyabaye ntibigeso bigwamwo vyapfuye burya agakwavu gashaka yiruki Kayima rusikaye wamaramara na umugore wa kubera atsinzwe n'ikizami rero u Rwanda rwagomye kutwigira nka Kayima urumva mugaruca rusanga Abarundi nabo turimbonera kuri tubona kure urabona nk'ubu iyo agakwavu kidumbakiza wa Kayima nkiye exame Kayima akwavuga kumva Kayima yagifashe kubera iki Kayima yashaka kumviriza uburyohe bw'inyama y'agakwavu mugaga agakwavu kubera kaza ubwenge karatsinze Kayima rero u Rwanda uno munsi ruriko rubaza rugomba kutwishirako urumva ruriko rubaza rugomba kutwishirako ubundi bwo iyo nkayabo kaca kwikwita wa Kayima kagenda kasamye wa Kayima kwaca rukarya rero uno munsi u Rwanda ruko rurigira nk'ivyo Kayima yigira batwereke ko ari inshuti magara dusangiye buri kimwe dusangiye n'ururimi oro kibagomba kutujya bumva inyama yacu ubwo ni gwa Sevare nyambari generale rupfurumba adukira nimugira ikibazo murarezi n'urusatsi urumva rero abanyarwanda bagombye kumva inyama y'Abarundi ngindi bizi mugabo twasanga Abarundi twaramaze kuyimbonera kure first lady sinzi ko yavuye mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibapime tubakosore nizina ry'Imana je sinzi zafite mikro kunyene mugandazi uko Abarundi batyo fariteguye haje naze cyakora umuti Abarundi nitwo kugira twihanganira ivyo bintu urumva bara twogwa no gira ukanyuma bavuze yuko ngo azoshobora hitamo ngo ufa bagwana nico gihe Abarundi azoshobora determine mugabo ivyo nivyo bakuberako ntibopima nibo twebwe ndazi yo babigiriye kuri first lady ndazi ko arabe n'igihugu bari kugarurira mu Kirundo bagiye Kigali bagiye gukora icyo bitwa revenge kwihorera mugerageza kwica umuntu gute mwe mwararemye urazi abantu mumaze kwica mwaremeye amaraso mwanyoye ntimurahimba inyota ntirahera mugume munywa yari nuko muri make je numva atabini norenzaho le patriote twushimiye cyane naye ndabashimiye cyane nk'akajambo usezera abakunzi bawe ndetse n'abakunzi bayagana abakunzi bacu jewe n'ukuri icambere ndashima cyane n'abantu badutera intege akaduhanura bien sûr naba bari baduhagafana abantu ngara baduhagafana akati we dobra we gufata bisi mwino misi kubera intumwa za Kagame ari nyinshi ntabo zora fata agataxi tora akakana bona ndabashimira cyane byimba mutima iyo dukoze turanywa amazi ugasanga impigize nkuko abantu baratwitaho turabishima ni ibintu by'iteka rero ndanabashimira cyane mwebwe mwese mumwa mwiteye ibiganiro byacu
making ashobora kuba amaze gukora subscribe n'ingenzi, like nayo ni ingenzi iratuma amashitani yo muri Kanyaro yiruka nkuko bamye babivuga. Rero habazokwame tubana mu biganiro byacu bya misi yose, cyo tubasaba no kudukunda hama mu dukundisha abandi. Yes, nanje sinabinorenza ko byinshi bivuze The Black. Ndabibitsa ko commentaire ni kandi twabasigiye ngo muduhe ibyumve bitandukanye. Commentaire zanye Ro Patriot haribwa ngo mumubaze, ntabwo haribwa ngo ntimumubaze. Mumubaze umushaka cyose Abashimi kugira ngo bukeye cyangwa ubwo nyene acha bikora iganiro. je sinjyama. Yes, sinjyama je ngumana ndagera bishwe wala ko je mine musindi ko nakora muri conditions zitarinza kubera ndafite utokipasho twishi mugabo ndibeta nguma ndabaha amakuru ko imeze kandi sinzigera abana bajya bahendesha inkoko bacima amanda nabandi bakabahendesha ubukoko n'ubuhene n'ubuyabo je nubwo wo minyagaze nshobora kunzibira umuntu never nanzara fisi ndabibutsa ko hari kuri Kagame TV je murakorana yari Mr. Kid the Truth. Ciao ciao.